Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Mungu, 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 Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Wo 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 wo. Jana hata leo, milele. Yeye ni yule. Mungu, 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 yeye. Jana hata leo, milele, milele, milele. Yeye Mungu wetu ni yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule jana hata leo, Mungu wetu ni yule yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule jana hata leo, Mungu wetu ni yule. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule jana hata leo. Ya 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 ya. Oh, 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 oh. Nishyirahamwe yitwa Turasisi wo kuminisi tunakorera i Bujumbura, ariko n'ahandi mu zindi ntara turajyayo tumitwara tugashobora kugira abo twasanga. Dukunda kwitaho cyane abagiye baba bari mu bitaro babuze amahera barahigwa, nyine abatishoboye, imfuvyi, abantu bibaruka bakabura uduhuzu tw'abana, abajya bavyaye gushuri abagore batatu bose nibo dukunda gusanga twagendeye. Umunsi twaje ngaha Ngozi, commune Ngozi, zone GIKA, agatsimbiri GIKA ni zone
Soni Mary umutumba ni Kanyamigika mutwaga hamwe n'abahari kuruhuka umutumba ni Kanyami gatsimbira igika commune Ngozi zone Mary abone sawa rero murabona ibintu twabazaniye ni ibyo mpamvu twafashe mbere yuko tutangura ndashimire kwanza abantu badufashije kugira ngo tube kubatorokanye kugira ngo uyu munsi tube twabasanze ngaha twari twabonanye ejo na nyino turaganira numva abantu bameze neza bakirana zazi ko kugendera umuntu utamuteguje ibyo nyine biragoye rero turabashimiye n'ukuntu mwatwakiriye nizera ko akantu tuza kubaha kaza kubahimbara hama ikintu basaba ni uko ibyo bitenge tugira tubahe mutubyuka kugira ngo byambare mu kwambara kugira ngo niba hano hariho n'abakirisitu turacaye mu bihe bya pasika kugira ngo tubandanye ibyifuzo ya pasika nziza ndetse tubone ko umwami Yesu rero ni muri iyo ntumbero kugira ngo tugende iwanyu hama dusangire iyo pasika twitegurira pantekote nayo ko hama nitwasubira kuronka kandi karyo tugaruka n'ubundi zoraba nimba tuvuga tuti twadutenge twabaha twaheze ariko naho bambaye basabira mu nda naho yatakiriye reka turabe utuntu twari twaronse tubashyire n'utwo tubundi twanatwo niba twabonetse ariko nitwabura cyangwa tugateba rero byari ikitamurasaka maze ndabashikirize imbere y'uko atangura hama namubwiye nitwamara guheza tuza gushaka abantu nkaba cyangwa batatu batugizwe nabo n'ijambo kandi kumva bibonye kugira ngo umenye ukuntu ibintu bigenda bikurikira hama umunsi ubona bamagana ku mazina kugira ngo ndabe ko ariho muntu kugira ngo ibituma hano ndabijanye iyi mbere cyane yisigahanye gusa twashaka kugira ngo turebe naka yaje kubera ibyo nababwiye ati mubandi kugira ngo tubona ariho benshi batashikiye bamwe mu bana ushobora kuza kubyuma bakavuga ati kuri natwe twari kuba twashikiriwe mbere bisinzi umutura mugabo ibikorwa gitanguye ntigihetse hama gutanga sinza guhamagara n'ubundi amazina nuko umuntu ukunze kubera murabizi kandi musanzwe mubizi rero zora ariko fatisha turashoboye kuronka rero dushobora kubaho kubikoresha mugabo uzokibika niba yaronka neza murakibona mugabo urabona Kurangura kote murakoze n'abura uyu arakaneze zarabonye murakoze
Imana isubiza aho muvuye. agafoto mbere yo kuba abantu ibi bintu we ibi bintu ni byiza ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe abashitsi ni Yesu yabazanye turanezerewe ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ibi bintu we ibi bintu ni byiza haleluya ibi bintu ni byiza ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe 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 waza kuraba ukabona igisubizo kiraje harigiye wicara kw'irembo ukaza kuraba ukabona igisubizo kiraje harigiye wicara kw'irembo waza kuraba ukabona igisubizo kiraje waza kuraba ukabona igisubizo kiraje waza kuraba ukabona igisubizo kiraje kuraba ukabona igisubizo kiraje waza kuraba ukabona igisubizo kiraje kuraba ukabona igisubizo kiraje waza kuraba ukabona igisubizo kiraje mic test mic mbiriza ubundi aza gucakurikira ego nkuko mubibona twe twagendeye muri commune ya Ngozi muri GIKA ahantu hasanzwe haba abantu bo mu bwoko bw'abatwa kugira ngo tubashikirize agakimanitasi sopu ministre yaturungikanye uredioje ukabahereza nkuko mugiye kubibona ubu rero tugira twumvirize akari ku mutima k'abantu baje kuronka ako gakemanyi umuntu mbere kwifurizanya umunsi mukuru wa Pasika abandanye tubura mu minsi mikuru ya Pasika rero tugira twumvirize umwe wa mbere kugira ngo atubwire ukuntu yakira ku gakemanyi yongera natwidondore mu bamwitwa gute mwidondore hama mushikiriza akajambo ku gakemanyi duje kubashikiriza murakoze cyane nitwa Zidoniya Ngirente nkaba mvuka ku mutumba Kanyami agacimbira GIKA commune n'intara ya Ngozi muri zone Meri rero turashimiye cyane Imana mushobora byose turashimiye abakozi bayo bavuye mu ishirahamwe Trasisi turabashimiye bimwe vyimva mutima bivuye ku mutima baratugendeye ku umunsi mwiza wo kuwa Mungu mwiza turashimye batuzaniye agakemanyi gateye igomwe gahimbaje baje kutwifuriza umwaka mwiza wa Pasika turabakengurukiye rero nk'abatwakazi bo kugika baratuzaniye umwambaro mwiza w'igitenge kugira tuze turambara duca tumerewe neza tuja gusenga Imana tumerewe neza duca mu bantu tumerewe neza twambaye twikwije turashimiye cyane ababubahwa batwitwararitse bakatwiyumvira ko batatuzi natwe tutabazi ariko Imana yonyene irabarongora ibadushira ku muzirikanyi hama baratwiyumvira ko baradushikako ngahi wacu kugika turashimiye irishiramwe Trasisi rize Imana izishobore kurishoboza riduje ritera intambwe kugira rize rishishikare kwama ritwiyumvira ko nk'abakene bantaho nikora babatwakazi kandi ico dukenye sukuvuga ngo ni muzu gusa nivyo mubiri turabikenye kuko turabantu dufise ibihe bitameze nk'abandi neza cyane bivanye n'ibihe byacu
rero murakoze cyane kutwiyumvirako, murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahezagire kandi bongera imigisha, kandi subiriza aho mukuye neje. Imana ize yongere kubashoboza, muze mwongere kubiyumvira, mugire umugisha kandi mwarahezagiwe. Yego nawe murakoze cyane. Murakoze cyane kumpa ijambo. Zeni twasaba Yesu Modeste. Ndi umutwakazi wongaha mu GIKA. Turashimiye isirahamwe Trasisi ryatwiyumviriye ko ndukuri turabakeje cyane, turavuze ati nimuhezagirwe. Twe turabashimiye ukuntu mwatwiyumviriye ko suko turi beza cyane, hariho abantu bakenye ndetse data wanze gusumbya natwe, ariko mwararenza amakomine menshi, muravuga ati reka tugende mu GIKA kuraba abakene banabona ikora bari mu GIKA. Rero twebwe turi ngaha mu bisanzwe turabakene, kuko nitwavuga ngo turahiriwe, kuko ngaha ubuzima buratugora. Turigisha n'abanyeshuri ugasanga twabuze hari udufaranga duke bagenda badutuma ku ishure tukatubura, abana bamwe bakabirukana. Turafise n'abandi bari mu masegonderi, bari mu wa 11 wa 13, ugasanga abana baratugora, baradutuma amafaranga ku ishure tukayabura. Ariko rero ico twobasaba n'ukuri kw'Imana ibazanye burya turahiriwe. N'ukuri turabasavye ahubwo muze muduterera kamo ati hajya mu GIKA hariho abana benshi biga ntibafise uburyo, n'abavyeyi babo ntibafise uburyo, kugira natwe abana bacu babandanye biga, hanyuma nabo baze basike ku rugero abandi bashitseko. Murakoze cyane, Imana ibahezagire bongere umugisha. Tubashimiye ukuntu mwatwiyumviriye ko mukamutuzana umwambaro w'igitenge. Twe turasenga mu masengero atandukanye Imana yaduhaye, nukuvuga nukuri murakoze tuzote turakambara duca heza. Abantu bavuga ati bajya abantu nabo barose agatenge bariko barambara kandi baranezerewe kandi barashazize. Murakoze, Imana ibongere umugisha, Imana ibasubizaho mukuye. Murakoze cyane. Reka tubifurize ko akakamba batubahaye kazobafasha mu byo musanzwe mukora mu mirimo ya misi yose, mugiye gusenga nkuko mubivuze, kuko Imana nikora byose n'ibindi bisigaye izobikora. Tubashimire cyane, murakoze. Ndagengurutse impanuro zanyuze, muranayireza n'abandi murebeza nk'abambo ntabo kungabira. Nimunyakirira abashitsi bahira ndahaye ndababona. Nimunyakirira abashitsi biteka ndahaye ndababona. Nimunyakirira abashitsi atarasize ndahaye ndaribona. Nimunyakirira abashitsi, nimunyakirira abashitsi. Yego cyane ndakengurutse impanuro zanyuze, muranayirize n'abandi muri beza nk'ababona bo kungabira. Nimunyakirira abashitsi.